Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuha ikaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ndaguhaye mwaramutse neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu c'Ubuganda, igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Kenya, ndabakengurukiye cane muri ano makuru. Namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi mu yandi makungu ya kure, ndabahaye ikaze. Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo ry'umunani z'ukwezi kw'indwi umwaka ni 2023, ngaha ni kuri Isange TV tukugezako amakuru hatandukanye ariko aravurwa mu bisata bitandukanye, haba mu gisata ca politike, mu gisata c'umutekano, mu gisata c'indero, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, ndetse no mu gisata c'inkino no mu bindi bisata bigiye bitandukanye. Amakuru hariko aravurwa cane mashasha uyabonera ngaha kuri ino mboneshakure. Ico utegerezwa gukora nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru n'ibiganiro turungika binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Abanyagihugu bo muri teritwari ya Masisi ni muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bariko barasaba ingabo z'Uburundi gusubira iwabo kuko bigaragara ko zikorana na M23. Ntarakugezako iyo nkuru ku buryo buramvuye ariko ntunyemerere ngugezeko iyi nkuru ivuga ko Red Tabara iriko irabeshuza amakuru amaze iminsi avurwa ko yinjiye ku butaka bw'u Burundi. Umuhari Red Tabara urabeshuza amakuru hamaze igihe avugwa ko uyu muhari urwanya leta y'u Burundi winjiye ku butaka bw'u Burundi. Red Tabara mu itangazo yasohoye kuri uwu wa kabiri imenyesha ko ayo makuru yagiye aratangwa n'ubutegetsi bwa Gitega mu ntumbero yabwo yo gushaka kuguma ku butegetsi bukoresheje amayeri yose. Red Tabara yagize iti mw'iryo tangazo, Red Tabara iramenyesheje ko abarwanyi bayo bakwiye bari ku birindiro vyayo. Hamwe Red Tabara yakora igikorwa yovyemanga bikwiye kandi ku mugaragaro. Birya bihuha bifise intumbero yinyegeje hitaja ahabona ubutegetsi bw'u Burundi nabo bacuditse hamwe bazi. Mugabo bisanzwe bimenyerewe ko hari amayeri bakoresha mu gushaka kuguma ku butegetsi. Tubamenyeshe ko haciye iminsi havurwa amakuru ko abarwanyi b'umuhari Red Tabara baheruka kwinjira mu ntara za Bubanza na Cibitoke berekeza mw'ishamba rya Kibira bavuye mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ariko ayo makuru yagiye ahakanwa n'abategetsi batandukanye bo mw'izo ntara. Nayo mbandanije na ya nkuru nari ngugejeje ko mu ntango z'ano makuru nuko abanyagihugu bo muri teritwari ya Masisi bariko basaba ko ingabo z'u Burundi zisubira iwabo kuko bigaragara ko zikorana na M23. Mw'ijoro ryo ku munsi wa kabiri harabaye gutana mu mitwe hagati y'ingabo z'u Burundi n'imihari y'abarwanyi yagiye hamwe yitwa Wazalendo ishigikiwe na leta ya Kongo. Bikaba vyabereye mu muji wa Sake ni mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Ni nyuma yaho abanyagihugu bo muri teritwari ya Masisi bamaze iminsi bagiriza izo ngabo z'u Burundi ko zikorana n'abarwanyi ba M23. Abo banyagihugu bo mu muji wa Sake barasaba ko ingabo z'u Burundi ziri mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC, East African Community, basubira mu gihugu cabo kuko biboneka ko ziriko zikorana n'umwansi ariwo M23. Mw'iryo tana mu mitwe hagati y'ingabo z'u Burundi na Wazalendo ryabaye kuri uwu wa kabiri umuntu umwe hakaba yarapfuye maze abantu 8 harimwo umusirikare umwe w'ingabo z'u Burundi barakomeretse. Abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika bakaba bavuga ko batagishaka no kubona imodokari zabo muri teritwari yabo ya Masisi kuko ngo bigaragara ko izo ngabo za EAC zikorana vya hafi n'abarwanyi ba M23. Nayo mu yariko aravurwa mu gisata c'uburimyi nuko Ubutaliyano bugiye gutangura kuzana mu Burundi imashine zirima kugira zifashe leta y'u Burundi mu bijanye n'uburimyi bwa kijambere. Igihugu c'Ubutaliyano kigiye gushigikira leta y'u Burundi mu bijanye n'uburimyi bwa kijambere. Bikaba vyaraye bitangajwe kuri uwu wa gatanu mu mubonano umushikiranganji wa mbere yagiranye n'intumwa zari zirongowe n'uwuserukira Ubutaliyano mu Burundi. Mw'izo ntumwa hakaba harimwo uwurongoye ishirahamwe risanzwe rihingura izo mashine zo kurima. Uwo nawe akaba yaramenyesheje ko bagiye kuraba ingene bazizana bakaziteraniriza mu Burundi.
kubwiwe ngo bashaka gufasha leta y'u Burundi mu gisata c'uburimyi kugira ishobore gushika kw'ihangiro ry'uko umurundi wese aronka ico afungura. Tubamenyeshe ko igisata c'uburimyi mu Burundi kimaze igihe gihanzwe n'ingorane nyinshi, izo nazo zikava ku birere bigenda birahindagurika bigatuma abarimyi ivyo baba barimye bitimbuka nk'uko bavyipfuza. Ukudakoresha ubuhinga bugezweho nko kurimisha imashini za kijambere canke kuvomera imirima mu gihe c'ici hakoreshejwe amamashini yabigenewe. Umwavu wo gutabira isi umaze igihe utangwa nabi ku barimyi, aho bakunda gucerwa mu guteragira ibiterwa bawurindiriye. Hamwe rero n'abafundi b'indimo bake, abahari nabone biboneka ko babikora ata bumenyi buhagije bahawe kandi n'ibikoresho bikwiye ntavyo bafise. Nayo mu yariko aravurwa mu gisata c'indero nuko ngo bikwiye ko ururimi rw'igiswahili mu Burundi rwigishwa n'abarwize barutahura hataraba karihirizwa ubwenge. Dorothée Nshimimana, umwigisha w'igiswahili muri za kaminuza z'u Burundi, arashima ko igiswahili kiriko kiratera intambwe iboneka mu Burundi. Atuba abantu ntibagifata igiswahili nk'ururimi rw'ibisuma rw'ibitandero, ahubwo barufata nk'izindi ndimi zikoreshwa haba mu budandaji, mu nyigisho n'ahandi. Kanatsinda ubu igiswahili cigishwa kuva mu mashure y'intango gushika muri za kaminuza. Ariko nubwo biruko, havuga ko hakiri ingorane y'abigisha bakinonosoye, kuko abigisha mu mashure shingiro eka no mu mashure yisumbuye usanga bamwe ata na hamwe bacize. Bakarihirizwa ubwenge indwi imwe canke zibiri, hanyuma bagaca bigisha, ugasanga bigisha nabo ivyo badatahura. Nshimimana Dorothée yanamenyesheje kandi ko mu bitabo vy'igiswahili abanyeshure bigiramwo harimwo udukosha tumwe tumwe tw'igiswahili dukwiriye guhinyanyurwa tugakosorwa. Atera akamo leta ko hari abanyeshure baramuwe muri za kaminuza bize igiswahili n'ikirundi hamwe n'abize mu gisata c'indimi nyafurika bohabwa ubuzi kugira habeho abigisha babishoboye batarinda gukarihirizwa ubwenge, kandi bashobora no kubona udukosha tumwe tumwe turi mu bitabo vy'igiswahili bakadukosora, gutyo ntibigishe udukosha abanyeshure. Mwomenya rero ko igiswahili ari rwo rurimi rwonyene rwo muri Afurika ruri mu ndimi 10 zivugwa cane kw'isi. Abantu bavuga ururimi rw'igiswahili kw'isi baba imiliyoni 500. Urwo rurimi rukaba rwemewe hose kw'isi, kuko no mu mashure ya za kaminuza kw'isi rusigaye rwigishwayo, n'izo mu Burundi zidasigaye inyuma. Igiswahili rero kirashobora guhuza ibihugu vyo muri Afurika, hakaba ari rwo rurimi rukoreshwa mu guhuza abantu mu buzima bwabo bwa misi yose, nk'uko bivugwa n'umuserukizi wa Tanzania mu Burundi Dr Jiri Mareko yarari muri ivyo birori. Ivyo vyavuzwe mu gihe Uburundi bwariko burifadikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe urwo rurimi kw'isi, wamuhimbazwa buri genekerezo ry'indwi z'ukwezi kw'indwi. Ibirori bikaba vyarabereye muri kaminuza y'u Burundi mu kigo co ku Mutanga ku Civugo. Igiswahili n'iterambere biciye mu zindi ndimi mu Burundi birashoboka. Wewe nawe ubona hokorwa iki kugira igiswahili gitsimbatare mu Burundi? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu gusozera aya makuru, ntunyemerere ngugeze ko iyi nkuru iriko iravurwa cane mu gihugu ca Mexique ndetse no mu binyamakuru bitandukanye bikorera hirya no hino kw'isi. Nuko umukuru w'igisagara ca San Pedro Uwamerura yasezeranye imbere y'Imana n'abantu ko yubakanye n'ingona ikamubera umugore nawe akayibera umugabo. Inkuru imaze iminsi iriko iravurwa mu binyamakuru bitandukanye vyo kw'isi niyijanye nuko umukuru w'igisagara ca Pedro Uwamerura Victor Hugo Sosa aheruka gusezerana imbere y'Imana n'abantu ko yubakanye n'ingona yitwa Alicia Adriana, maze ikamubera umugore nawe akayibera umugabo. Ariko ngo ivyo vyabaye mu gihugu ca Mexique bifatwa nk'ibisanzwe, kuko ngo kubana nk'umugabo n'umugore n'ingona bizanira amahirwe umugabo akagira itunga ritagira uko ringana. Ni ibirori vyaranzwe n'akanyamuneza ntangere, aho abari ngaho bakomera amashi abageni ndetse n'imvyino batamba batarika. Bikaba ivyo birori vyarabereye mu gisagara ca San Pedro Uwamerura gisanzwe kirongowe na Victor Hugo Sosa. Muri ivyo birori vy'ubukwe, Victor Hugo yagize ati:
nemeye kuzokubera umugabo kuko dukundana ni naco gikenewe ntitwokubakanye ata rukundo niyemeje kuzobana n'igikomangomakazi canje uwo mukuru w'igisagara ca San Pedro yubakanye n'ingona Alicia Adriana asanzwe afatwa nk'umwami w'abaryango w'abasangwabutaka bazwi nka Shanto ndetse na Uyave aho iyo ngona nayo igiye gufatwa nk'igikomangomakazi ca Uyave bikaba biha insiguro y'ubumwe bw'iyo miryango ibiri